Ladies and gentlemen, nibaza ko mumeze neza cyane abakunzi ba Nuja Entertainment, abakunzi b'ikiganiro twashoboye anezana neza. Umaze kunyumva wumve kugiye gusobanuka, wumve kugiye kubona vyinshi, ugiye kumva vyinshi kabisa, kuko iyo turi kwana tuba turi mu busesanguro bwimbitse buri in deep. Yes, neza na mutakora subscribe yikore kabisa kugira ngo tujane mu biganiro by'umuziki n'abanyamuziki. Wamaze kunyumva nk'ibisanzwe ni Jamora for the MC Voice of the Money, Mike Master Peacekeeper, Motivation Champion, Ntoya Toje, Animal Odeze neza kuri micro za Nuja Entertainment. Sharinga kugira ngo ibikorwa byacu bishike kure, kura comment kuko ni intera ndasanzwe kuri twebwe, biradutera intege muri bino bikorwa dusanzwe dukora. So abari kuri screen wabonye ndakugarukaniye bano basore bakoranye nuno mujama yitwa DJ Paulin, ndakuzaniye Salbi, ndakuzaniye Bakiku Akili, ndakuzaniye Bface on the front n'abandi baririmbyi kugenda wumva hano muri kino kiganiro. Niba tugira tuyage ko SM management kweriki uyu muririmbyi avanye na management ikosa riza kugwa ku muririmbyi, kubera iki umuririmbyi abaririmbyi bo bakoma bakora ikosa, management ni ishobora gukora ikosa. Ivyo nivyo tugira tuyage ko, so asseyez-vous confortablement et c'est parti. Bon, nkuko rero maje kubivuga, ni bano bagabo tugarukanye neza, ni vyinshi bagiye bagira, ni vyinshi bagiye babiba, mwagiye mubibona kuko vyinshi vyaca kuri réseaux sociaux, nivyo mutamenye urumva ko vyaje neza. None mugabo neza yarasanzwe ari karashigikira neza abaririmbyi mu buryo bwo kubashigikira, kuko nta reba afise kwari kubashigikira kugira ngo nabo nyene abaronke kikintu, kuko Paulin ni umu businessman, ni umu entrepreneur, akora ikintu kugira ngo neza agufise ki akurondera afise icyagushaka. Rero ni bano bagabo barakoranye n'abaririmbyi benshi neza barakoranye aba MB Data byo nitwo bigaruka kuko vyabaye birebire neza bibiri ni mu vyatumye bimucineke gushikana no munsi atarashobora kwitora kuva muri cyagihe tura tumunzi, ariko ni experience mu kazi, ni experience mu buzima, kuko ikintu cyose kiba kugira ngo cigishe umuntu. Voilà, rero twarabonye n'izina mu makimbirane yabaye Bakiku Akili, twarabonye n'abandi makimbirane yaba Salbi ku ndirimbo bakoranye na Meddy neza. Rero ikintu tugaruka kuvuga ati mbega kubera iki ama management canke abantu basanga bafasha baririmbyi, iyo hagiye kubamwo ikibazo uza gusanga amakosa menshi bayata ku baririmbyi, kubera iki nawe ugufasha toja mu kosa. Nivyo bindi bavuga ngo akaruta kandi usanga kakamira, aba baririmbyi kubafasha ni projet à long terme. Itambere amafaranga ntaca zubwo nyene yihuse, kumufasha ni projet à long terme, urarorera kugira ngo amafaranga aze yinjira. Rero tutagiye kure ya CJ yacu, abaririmbyi inyuma kugira umufashanye canke bamufashe, nibaza ko haba contract canke haba amasezerano y'ukuntu bazokorana. Hamaze kuba amasezerano, akazi bagakatangura. Nibaza ko iyo muririmbyi ubonye atanguye guhonyanga amasezerano ukababona atanguye kumuremera, canke ashobora kuba yagize ibintu huti adashobora kuzosupporta ino munsi ibintu vyose amakimbirane twagiye tubona y'abaririmbyi n'abasanzwe babafasha cye n'amarebo runaka, uza gusanga abaririmbyi aribo batabwa ku makosa. Par exemple, DJ Paulin yaremeza neza ko navuga ngo Salbi ari we yamuhuje na Meddy nakavuga, Salbi nakavuga ati jewe ahubwo Salbi nije natumye Meddy na DJ Paulin bahura kugira ngo ijya ndirimbo Beautiful ikogwe. Urumva rero biza kuba biba makimbirane adasanzwe. Ino musi DJ Paulin yari umwe mu bantu bari bafise ikintu kinini bariko barakora mu muziki w'u Burundi, kubera ko uza gusanga apart y'abaririmbyi yari karakoresha cyangwa yari arafasha, uza gusanga ari umuririmbyi yategura amasho ahuriramwe abantu benshi. Iyo uri kategura show urumva n'abana b'igihugu baronka amafaranga, baronka amadini, ariko ugaca usanga ino munsi aricaye, biza kuba bituma na ego nta kipfa kirekire, kuko abategura amasho ni benshi ubu baragwiriye, si bimwe vya kera, ariko nawe hari ico yari afite, kuko igihe amano makimbirane iraza vyace bituma n'uwarari kuko yari yaciye yugura label yitwa Crystal Production,
yari rimwe umuririmbyi yitwa Chris MB, ariko biza kuba nabo nyene baca basinyura amasezerano bivaye n'ukuntu yabona abandi baririmbyi biriko biragenda. Icambere nta muntu n'umwe acagira ikosa, nta muntu n'umwe ashobora kwera. Ugiye umuntu arinze afata decision yo kuvuga ati jewe kabisa ndarambiwe canke iki kintu ndakivuyemwo, nuko aba kibonamwo risk, nta kintu kibura impamvu. Rero Pole niho yari yatangaje avuga ati last year niho yaravuze ati nguruma ngo nzoca nzanategura ibitaramo ngata muntu n'umwe wo muririmbyi n'umwe wo mu Burundi cyangwa muri entertainment yo mu Burundi arimwo. Ariko iki cimviro kuva kikiza abenshi bagiye bavuga ati ico kintu nico kunda kabisa, kuko ibintu nivyo kwitabirwa, kandi nico gitaramo banshi bari barayatirika turabese muri December, ariko nticigeze kiba. Rero bano bagabo basanzwe bashigikira aba baririmbyi turetse na Pole n'abandi benshi, ni gukora ikintu citeza inyungu, cyangwa ni gukora ikintu projet ya long terme, kubera ko umuziki ntufuzanya amafaranga ubwo nyene. Pole ntafasha umuntu ivo nuko naco mufana, afasha umuntu kugira ngo amuvyaze umusa. Twarabonye ba Dramati barakoranye, ba Kiriku, ba B-Face on the floor, n'abandi benshi baririmbyi tutanazi barakoranye, mugabo bakorana about business, nta actually ni about business. Nico gituma rero nama nababwira ino munsi benshi usanga bariko bata amakosa ku baririmbyi, ariko na management ziragira amakosa, zirashobora neza kuremereza amategeko umuririmbyi. Jane hari umuririmbyi nzi neza twaraganiriye, arambwira ukuntu neza management iwe uburemere bw'amategeko yari yamugeretseko. Man, nawe uri umuntu kabisa ntiwoshobora kwisupport. Ego management irakurihira roye meme na ratio meme na déplacement, ariko ugaca usanga hari ibintu bakubanyemwo kandi ivyo bari kwidanda ari wewe uri kuridandaza. Ugaca usanga ubikoze baciye bakwagiriza ngo ugiye kinyume n'amategeko ya management. Ego management ntibikwiye kuremereza umuririmbyi, ahubwo management niyo ikwiye korohereza umuririmbyi mu bikorwa asanzwe akora. None uri management ije kuremereza umuririmbyi, wumva ibiri kuramufasha iki? Ino musi twarabonye The Fat Production niyo rebo yonyene utazokumvamwo ingorane, ariko ikibazo gihari The Fat Production gituma itabamwe ikibazo, ifasha umuririmbyi umwe. None umuririmbyi umwe yo hava agorana, umuririmbyi umwe bezo ziwe barashobora kuzikora, nico gituma tangorane zirimo, nibaze barirata nabo nyene. Ugasanga rebo rimwe abaririmbyi 4 cyangwa 5, abo bantu ko bajira biragoye bro. The Fat Production yari tweretse umuririmbyi ngo barinjije nawo nyene ntitwasuye kumubona, ni kuvuga bitaho ibikorwa vya Visual Love. Ino munsi gituma bavyitaho kandi biratahuritse, kuko Visual Love yinjiza amafaranga menshi, arashobora guhera deal indi ya Dimash ariko arakora amakaraoke. Nico gituma uza gusanga ari umuririmbyi uza gusanga afuguma afise amafaranga, arashobora no kuba atari karasohora meme no kuri YouTube nta ma views menshi afise, nta n'abantu benshi mbere bahatari bamukurikirana, mugano wa muririmbyi yinjiza amafaranga menshi kubera ko akora akazi ka karaoke kenshi gashoboka. Nico gituma management yiwe muba hafi ikamukorera ibikorwa vyiwe professionnel, kandi nico gituma uza gusanga atamakimbiraniire ahari, kandi ni Visual Love azumuziki kandi amaze n'igihe kitari gito mu muziki, rero arazi struggles z'umuziki, arazi uko bigenda vyose. Nico gituma uza gusanga atamakimbirana ashobora kuhaba, bose barakuze. Ntuze ujya Famba manager wiwe n'abantu bakuze bazi umuziki, nico gituma abantu bo gituma bica bagora nk'izi new generation barazi, ugaca usanga nta struggles z'umuziki bigeze bagira. Niyo mpamvu uza gusanga bavuyemwo kare, araza ugaca usanga par exemple no muririmbyi akwisa akaririmbo kamwe tubiri gace kamenyekana, asharonka management ifisa amafaranga ikamurihira royer déplacement kila kitu, ugaca usanga rero ijya success ikimuborera kubera ko nta struggle z'umuziki yagize. Mu gutya umuntu yagize struggle z'umuziki aramenya ati akana kazi zishobora kugafata mu benenego. Mugabo aba jeune bari bashasha, ahubwo bavuga ati voilà uwo ni umwanya rero wa 6, ni umwanya wa ambiance. Nico gituma usanga bavuyemwo kare, ivyo twama twabigarutse. Rero management ntibikwiye kunaniza umuririmbyi, ahubwo niyo korohereza umuziki, niyo korohereza umuririmbyi mu bikorwa asanzwe akora. Kuko umuririmbyi muri irarwaye
umurira de plasma ayifise canke uyiriha canke afise ivyo gufungura n'iki kugira ngo akore yagukiwe, ivyo vyonyene biba bikwiye kabisa ku muririmbyi agirana. Mugabo ntucushira kayandi mategeko ugasanga uri kuramubuza na vie privé yiwe, ugasanga umuririmbyi vie privé yiwe nayo nyene urayikonsidera. Ivyo bintu nivyo bizaguca bica intege abaririmbyi, ugasanga amategeko mwahanye contract ziratabuwe biranseka ya sport kandi biba vyumvikana. Nico gituma rero amakosa toza araja ku baririmbyi gusa na management ziba zifise amakosa. Yes rero nivyo nashaka tuyage ko mwakoze cyane, nyezera neza kuvuga mukumviriza kuva dutangura ikiganiro gushika gihere. Mwakoze cyane wewe wumviriza Nuje Entertainment, wewe uryoherwa n'ibiganiro vya Nuje Entertainment, uzura sharing kabisa kugira ibikorwa byacu bishike kure. Making sure ko wameze kora subscribe kuko kuraba video yose kuko singana utakora subscribe ni ikintu gikomeye, ni ikintu kibi cyane kabisa. So reka dusubire mu biganiro bigiye bitandukanye hano kuri Nuje Entertainment. Yari Jamoro for the MC, First of the Money, Mike Master, Peacekeeper, Motivation Champion, Toje, Animal Odesea. Hasta la vista.